the one video kwa J umutima mujyango wa Bamps Boy ashaka gerageza kwishyura ikibazo yabajije yabajije ati akamaro akahe ko kuba muri management. So ngerageje kwishyura uko ndabitahura kubera umunsi afite atahura ibintu nibaza ko jewe niba ufite ingabirano yo kuririmba nta ngabirano yo kunegosya mfise mu jesi vyanje ku bwanje ntabyo nzi ntabyo nshobora. Nibaza ko umuririmbyi umuntu aba akeneye umuntu amwibukira mu bintu, umuntu akurikirana ibikorwa vyiwe, umuntu amudandaza niko nabivuga. Inyuma yo kuririmba management hari ibindi bintu byinshi ibijejwe ahandi ntabijejwe kundandaza niba ari mu makampani gusa amadini n'ibiki. Je nibaza ko ivyo bintu umuririmbyi adashobora kuvyishikana ko wenyine kubera ko mu Kirundi bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama. Hama ikindi naco novuga nuko management iragerageza kurondera amakonexio ku muririmbyi ikayasangiza umuririmbyi. Dufate nka Bamps Boy ni label ya Big Fizzo rero anashobora gushika je ntashobora gushika kubera ko yaramboneye izuba afise experience niniya cyane mu muziki, hari anashobora kudodora je ntashobora gutera ninjira mugabo angiye imbere akanshyira inzira akanyereka ati ibintu bikorwa uku n'uku n'uku nanjye haba ari ikintu kinini mba ndiko ndungura. So ikindi naco nobivuga ko ni kuvyerekeye ama platforms ibintu abaririmbyi benshi tuba tuzi ingene bikora mugabo ushoboye gukorana n'umuntu abitahura akabyinjiramo agashobora kugurisha umuziki wawe neza. Nibaza ko ari ikintu gifasha umuririmbyi kubera ko mu Burundi tumenyereye ahantu dukura twisuma muri mu maconcert gusa niho hantu usanga tuko turakura amahera. Rero ca nibaza ikibazo nko muri bino bihe vya corona ngene umuririmbyi acasigara abayeho kandi atakandi kazi akora. Nibaza ko ico kintu c'ama platform kiri mu bintu bituma umuririmbyi ashobora gusigara yibeshaho inyuma y'amaconcert. Nibaza ko ari abaririmbyi bakeyi bari bazi ko Facebook, Instagram n'ibindi byose bishobora kubihanga mu Burundi. Nibaza ko ari bake bari babizi. Rero ako niko kamaro ka management iravyirukamwo ikamenya ati umuririmbyi tuzobaho gute, impano yiwe ndayidandaze gute. Nibaza ko ari ico ca connection akigarutseko akaronka je ndafise amakolabo menshi yo hanze ntarasohora. Nibaza ko je ntari kuvyishikana ko iyo ataba management. Ndabashimiye cyane. Let's go. Niyo kugana mutane bajye kuvuga tutera eko ama iravyi promoter mutana nibwa cyane muganga kandi tutera bani gendo bikuje mu byose je mubazo eko cyane Amerika nsubira ishimire kwa Bamps Boy kwa mutima kubera ko kubera ku munsi w'ejo gushika ku munsi madoka bishasha madoka bishasha narindi ese madoka bishasha. For example, agaruka hafi uyu brother aje kuvuga ibintu by'ikirundi ni ikintu gikomeye cyane rwose. Ni message nziza cyane, ni message je kugana mu bakuru no mu ngari ya bidana y'umvise sinibeshe ariko turakorana n'ibiganda bitose ariko se kumva imyidugo yacu umugabo tunabone kuba bagafise umutima ego Bamps Boy rero n'abazivuga ciza kudukoraniza hamwe twese n'abantu babacanga bariya. Umunsi w'ejo twatahanye inyigisho nyinshi cyane rwose abatashoboye kuza ejo barahomze. Ariko rero jewe n'umunsi nta byinshi byo kuba twakora byinshi barabidushoboye ku munsi w'ejo ariko nk'umutananirwa ko n'abandi bagisha n'abandi bakora bishasha ku munsi w'ejo twari kumwe n'abaririmbyi n'uno munsi kandi turi kumwe n'abaririmbyi. Ikibazo canje aho gihagaze
ku baririmbyi ndavuga hari mu management atandukanye n'ibindi ariko navuga gusaba umwe mu baririmbyi ari muri rebo iyo bari ngaha aze gutaramuka aze guhagarara atubwire akarusho kuba kari mu kuja muri rebo ufite icyo yobarushije abandi baririmbyi bataba bari muri rebo kugira wowe muri ibyo twari muri rebo yumve kuko ibyo ari byo cyane yumve icyo yobarushije amaze ahaguruka undi muririmbyi atwari muri rebo iyo bari ngaha nawe ahaguruke ashobora kutuvugisha ashobora kutubwira uko nawe bigenda mu gihe atwari muri rebo icyo kibazo ndakibagije mu gihe ngerageje kumviza ibyo twagize bagiye baravuga ejo n'ibyo turavuga uno munsi biboneka neza yuko umuririmbyi atari muri rebo gutera imbere biri kure nk'uko twagiye muraharanira iterambere ry'umuziki kuva ejo gushika uno munsi turumva neza yuko umuririmbyi atari muri rebo gutera imbere bitari hafi ariko ndashaka kumenya rero ndashaka kumva ijambo iyo umuririmbyi umwe bari muri rebo atubwira uko ibintu byose biba bimeze ikintu yoba abona avantage ku muziki wiwe acaguka undi muririmbyi atari muri rebo nawe atubwire kugira dushobore gutahura kwinjira kugira dushobore kuruhuka bakuguruke dushobore kumva dushobora ko kuvejo tuvuga umuziki umunsi dushaka kuvuga umuziki kuvejo turashaka kugira iterambere ry'umuziki uzwi n'umuntu turashaka kugira iterambere ry'umuziki ariko ndifuza rero kuri abo bantu babiri hanze gutarama umwe ashobore kutuyagisha twumve ingene bimeze ubona akabazo ka mbere akabazo ka kabiri dusubire ku banyanzi kuvejo abagiye barafata amajambo tugitangura gufata amajambo baravuze ngo turiko turata umurongo abandi turiko turabura inzira bivanye n'uko agaciro k'umuyanzi n'ibivuga vyiwe bakavuga yuko nibuka uwabuze atwara amerika de musicien bonjour yaravuze ati abasanzwe bayanye mu muziki ni bakeya ariko nka jewe umutana niba ndifuza yuko uno munsi ko tuza gusozera uno munsi sinifuza ko ntaha ntumvise ijambo ry'umubanyanzi wabari ngaha ejo n'uno munsi kugira twumve icyo yoba yahigiye n'icyo yoba yatahaye murakoze cyane rwose irandikwa n'umutunganire. Ils ont des sponsors. C'est-à-dire qu'ils vont bafise Gucci, yambika bafise Louis, bafise Adidas, ibaha impuzu za sport, bafise ama-sport gym, donc des sport gym, donc des salles de sport, babaha des sponsors pour les artistes, bagenda bagakora ama-entraînement, bafise amashure, aba-artistes baza baragenda kwameliora le son, bafise énormément de choses. Ils ont des sponsors avec les radios, zikomeye. Donc, ils ont les BBC, les TV, les amateurs de comédie. Donc, ils ont des sponsors déjà à la base parce que l'humaniste a un public qui comédie. Moi, je vais vous montrer mon miracle, mon miracle, donc, avant l'artiste, il va dépenser. Il ne dépense pas. Les managers, avant management, c'est la dépense. Alors, c'est déjà les sponsors. Là, mon monde, ou qui est une banque, ou qui est là, qui est une savez, c'est la mode, c'est qui quoi, les artistes. Alors, vous avez bien, qui, on va faire, ou agashaka ngo ugasanga umazanya wose ari ibigambo keke ugasanga wowe nyene urabaye donc urafata et ukaba igiciro ugacika nk'iyi donc dans mon Burundi je vais te dire si là je vois dans mon Burundi franchement en tout cas dans le monde atanga quoi pour moi je vais venir dans mon Burundi il est obligé de tout qui découvre non. Là, il faut se dépenser pour avoir. Vous devez avoir un voyage. Et qui est ce voyage? Vous devez avoir un voyage. Pour qui sacrifie? Pour que l'artiste achète ou cherche. Avant de Chicago, vous devez demander, c'est la 4e année quand vous voyagez. Donc, vous voyez, il y a un bout de code d'attendre la foule. Ok. Avant de attendre la foule, parce que la première année, la voiture moyenne juste l'histoire la première année, on a passé toute une année à temps nous à
kuki sinshobora gukora muri studio yicaramo Fizo, je ne peux pas. Et pourtant bayaza ni kama watu kusanga yicaye muri studio hari Fizo, jamais. Donc icyo kintu cyane d'abord ntidushobora gutanga muri banki boy kuko twakoresheje on a passé une année et pourtant tous les papiers d'Alzheimer aho gati vraiment de gukora rien ukavugana n'abantu ukabahegeye abati non ça c'est bien mu Burundi ikintu nk'icyo saba subira ku kazi une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, une année yose iraharenga twarazanye juice Juice wamenye mu Burundi kubera ko twayakuzanye on s'est dépensé donc la juice nta muntu n'umwe yigeze yitanga kibasi ko muzanye mu bafise bityo kurya ikabasi turabe nuko dukora abasanga vous comprenez la mentalité d'abord la deuxième année la troisième année donc ubu twinjiye muri quatrième année ubu niho dushobora gukora amaseminaire nk'iyi mukaza parce que la plupart y'abantu bari je vous le dis sincèrement, vous êtes curieux de comprendre donc qui hari gushyiza ama-interview menshi mushaka kubaza benshi bakunda kubaza ati manager turakeneye interview wawe kugira ngo tubaze tumenye comment mucahe mukajya hehe on se sacrifie tout simplement on n'a pas de sponsor ça fait la quatrième année because in Nice on n'a pas de sponsor c'est ça. Donc, nous pouvons voir le management. Comme le management qui est avantage, il y a beaucoup de choses à produire. Et je suis d'abord, j'ai donné la vie dans le monde. Vous avez un sponsor. J'ai eu une haine. J'ai tout le monde qui est servi. Oui, on a dit qu'il y a une personne qui est vidéo. Il y a des choses qui sont de la conférence. Il y a des choses qui sont à la plateforme. Il y a des choses qui sont à partager. Oui, on a dit qu'il y a nous pouvons artistes, nous ma promotion à Québec, ama ugatangaza, tu fais la promotion autour de lui. Wewe na sponsor mimi office, tu dois te dépenser toro. Tu comme gâteau, ama invité, ufungura ibinshi. Byose peut-être mu myaka kuzabara bivuga kugira ngo mutangure exactement le management ce que ça veut dire ngaha mu Burundi muri Tanzanie ko turimo kuvuga ngo turi dushaka kugira muri Tanzanie on a besoin d'exemples kuko ikintu cyose kirakeneye exemple nuko gukora ikintu juste comme ça urakeneye des exemples pour améliorer muri Tanzanie genda Diamond yaratanguye uzane exemple parce que we yarakuze Diamond yaratanguye déjà le pays où c'est mentalité offre barabona bati entertainment ni ikintu important mu gihugu makufuri wenyine yazivugiye 85% y'amahoro y'igihugu muri Tanzania ni entertainment yabivuze hateretse igihugu je yose nabona abajournaliste ndaza ko bubiri kandi babikiranye donc ni muze mwaza mukwakiza mubaza ibibazo comme si Diamond bamaze kubona proteje yiwe amasosiyete niyo yaje kumurondera ari amasosiyete tubaza ko Diamond n'atabizi ngo barazi yuko kwisashe bashize ibintu by'ibiraje yiwe barazi yuko abantu bazoye kubasanga muri bantu bagara imipira ko biraje Diamond benshi cyane imipira ya James benshi cyane et barazi ko bayazi afise impundu adandaza mugashaka kwamaze wewe parce que mu Burundi turasikiye gutembera d'abord umuti wacu ntidushaka gushorera mwene wacu basi ntidushaka atera imbere niko ntangariza bose bayazi basenjere ibiri kompe bise nk'ahantu hari amasosiyete menshi yuzuye inganda ndafise abagenzi turafise abagenzi kenshi amakonsera menshi dukora ni abagenzi bacu bari hafi badufasha batwegera bakavuga ati rero reka nzobaha umuvuga wanje kugira umbira abakuze gutera gutya jewe ndafise aka kantu nabagize ibintu reka ndabakorere peut-être ubasha muri iki gihugu urasurviving nta bwenge bunini buhari urasurviving abana n'abantu isi yakaba sponsor personne ne te sponsorise peut-être bazotanga kuturondera baze kuri banki boy bamwiza babonye ndagoje amaze kubaka amazi atatu amaze kugura imiduga ingara akaba kumwicyubahiro ndagoje nta muntu wotwokura 50
muri banki yacu bakagushyiramo n'imiliyoni zingahe bakaza barakubona kwitandukanya n'ababwira baze mu mpamvu z'iwacu ukomprene abandi ibyo babwiye ko depuis cyangwa mu bundi bacafise encore 10 ans 5-10 ans kuri icyo kintu gishikiye donc management ugize umuntu ugize chance ukaronka umuntu qui peut parler pour toi c'est énorme umuntu qui peut kubyuka mu gatondo akakubwira ati écoute nawe baraguhamagaye genda uririmbe baraza kuguha umuriyoni c'est énorme atabukunze kugira wica akazi kawe bishyushye uri indirimbo nziza rero barakubwira ndabuje genda kwise isaha imwe gusa baraguhaye umuriyoni iruka uririmba indirimbo ushugaruka donc rero abazi yuko ndamutelefona abari disponible umwanya wose abati umwanya ku mwanya baraja arambiye ukuboko donc vous comprenez yuko twiga turacyari turiga twiga comme tel mais turiko turibyara twari mu bintu twe twenyine turiko turibyara turiko turirera ikintu kihari nuko les médias mwebwe nyine au lieu de pouvoir muvuga ibintu bidakenewe franchement muvuga mutureka nukuri muvuga mutureka ntimutuvuge mutwibagire muvuge ibintu bituzanira intérêt que ce soit ko tuba tuvuze neza mu mahanga namwebwe ikintu amaradiyo yanaragera kure ndabesha mubirize kuko nibaza yuko ikintu naba nta kibabwiye ndasubira ndakigarutseko Christian ibya management arabizi naba namubwiye ati ntucike intege namubwiye ati rero ndakubwiye management ndabihebye aho bigeze rero ndabibwira namubwiye ati nkuko nyene aho ubyara umwana uramubyara ejo azoba arwaye igisebe ejo azoba mu mutwe mpamvu ukuye papa ukuye nuko bimeze azogera igihe abendepanda abe yashyize kuri ya mihigo uwuta ukiyengera